Yeah, uvuze ibintu vyo kuri donc realite ziri kuri telezo turazibona realite historique ntuzeye intervention d'Urikima ni ka y'izo realite tuzi za poza historique ntuzeye realite structurelle kujya mu Burundi en fait akazi kose ugomba guca mu mugambo uri ku butegetsi mu bindi bihugu uvuye ku butegetsi wari musitanteri uca wigira kuba muri libraire ushobora kuja kwigisha kuri universite haba hariho amasosiyete prive menshi urarindiriramwo tontour mugabo murabona iwacu ko vyose biba muri leta bigatuma imigambo imwe ndabatahura iyo umuntu ashonje après tout umuntu afise famille ugomba kubagaburira demokarasi siko ari wowe urikora ari umuntu ariko mushobora kumyutinga mikoro bantu b'Imana bo hanyuma ariko surtout realite brutalite y'abadede nta hantu nari bwabibonekeye nkuze kuvuga nti ndadaye hamwe yo kwibesha akagaruka cyangwa yose pa muhungu akavuga ati bo irakigiye papa nagaze kurikora abadede nta n'iminsi ibiri yomara surtout azanye ajya amanyama ndadaye yari afise anyway yari amanyama yari mvuga ko donke terrain yo gukomeramo itandukanye donke nakuvuga abari Burundi haranyerera sinokubesha nta muntu mvuga ngo genda witega amasomo mwana ijoro nakuvuga nti abantu bari hanze kumbure bo baba bafise duzeye none ko afise iyo avantage yuko bashobora kuvuga bashobora kuyorganiza bashobora kuja mu nama bashobora ku twese rero vyabananiriye hehe Ngizimana nabonye umenga harimo umwe muri abo ba politicien libera ntibashira kandi ndaja kumuha akanya inyuma ya ndondeza atubwire aho vyabananiriye ariko ikintu wentrodujemo bwana Landry kivuga ngo arbitre nubwo nufata mu yindi angle nta kuntu abo bapoliticiens bari hanze borondera umu arbitre umuntu w'umushinga ntahe de la région peut-être cyangwa umuntu atari muri politique c'est pas umusenyi yakukutse umuntu umwe bakicara bakaraba ivyo bintu bapfa niba ari ibintu bashobora gupostponinga burya hari kuntu iyo ufite nk'urubanza nk'umugore n'umugabo mwe ariko murashwana hakaza no kukura musubira kuko reka turindire turaja gukubitana abantu bagiye bafise inani zirenga zitanu izo nani zirenga zitanu nizo twoja mu nani ziri hari inani zirenga zitanu umuntu wese afise urunani wiwe zirenga zitanu nimuziyarura hanyuma mugaca muvuga yuko ari twe twanka kuja hamwe twoja mu runani ruruwe sepa kumbure abo bantu bagiye hari ikintu gukubitana muca mubihagarika kubera muca musanga maganiriye neza mugasamura navyibagiye bakarondera umuntu abumvikanisha utuntu duto bakatwihoza ubundi bakomakomeye kumbe bagaca fedorute ingene bazobisolvinga bageze ku rugendo ntiduhabe tuba canke baba babantu ariko ndavuga baja guhiga inkende batangura kujyana kuyigabura ikiri hejuru ku giti igava ibacika nico nashaka kuvuga sino yese tera ntiyoroshe mugabo encore une fois nibutsikanye wa mugani bavuga ngo la liberté ne se commande pas elle s'arrache elle s'acquiert nibaza ko kugira ngo apese uburundi bwabwo bwore bizosaba ko kwinginga senede naza ko bitazoshoboka ntabwo barabagira nati igihugu sumukate ndanone bari claire kuri cyo voilà mboneka rero kugira si tu permets umunota umwe ituvuze nico cyane mugabo urumva muri kuvuga ati abantu birondera arbitre abafashe ariko urazi ko muri mu mukino isuye kuri kakaroro natanga ka match ya football arbitre n'umwe aza guhagarikira urukino yego araba assisté par les arbitres assistants nyene bajya babiri ariko nibaze ko warubuza ahubwo ko umuntu yemera nk'umuhuza cyangwa umuhuza yose yes umuhuza umuhuza position c'est la vérité agerageza harmoniser les positions les positions cyangwa les points de vue il y avait un minimum un dénominateur commun minimum viable consensuel bashobora kuhuriza akagoto ke au moins sur la question de la justice tutumva gutya sécurité économie les questions sociales et les questions d'umubano mwiza mu karere murabona ukuntu bimeze okay izi niyo platform yacu niyo bayita gutya feuille de route canke turavyumva kandi abo bantu uriko uravuga ati abantu bakukuruke abasenyeri bakozi b'Imana canke n'abandi nibaza ko kiye kuraba yeshikiye politique nabo bamwe muri ariko barasaza canke ariko baratusezera hari nk'abantu bazima abantu bafise umutwe abantu bafise ubwenge abantu bafise experience abantu bafise ibintu bigisha ushobora guhuza mugabo encore une fois bigakora cyane leadership akezo kwa quelqu'un qui prend l'initiative avuga ati jewe soit ndabahuje
irandabegeranye kandi babyigira kimwe barundi kazi nimwarindira le think tank européen nimwarindira umubirigi umunyamerika umukatari ngo niwe agira abahuzi muzomenye ko agenda muri murakorera kumbwira no muri opposition nazo bari agenda y'abarundi azo bari agenda y'umunyamahanga muzosire kuvuga rero ngo abakoroni mwebwe deja bibananira kuja hamwe mukarindira ko une organisation européenne occidentale ou yo muri Moyen-Orient isa kuba buze nuko gateze kuba umuntu umwe kandi ikindi nacyo ibintu by'ama ari dans certains milieux de l'opposition cyangwa yego reka ndabiteguye naje biteze kuba la kamara ashwanye muri 2015 no mutumgize muri 26 ushobora kugarukana ibintu byo muri 2015 ngo nitwumvikanye kuri iki ngo kandi ngo zeremeze gutya cyangwa mwari kumwe muri ADC ikibiri muri 2010 abanye tumuhaburitse kandi on doit apprendre à tourner la page nuko mutu mugenda muri kahise akabagende ngo wewe ngo kandi wewe ubigere mwagize nayo no uno musoga ati le grave umugani wa zakarero muri 2000 ico ndakibuka ko à l'époque dans la politique au France muri 2022 je crois arabaye amato witwa Jean-Marie Le Pen à l'époque le père de l'actuel mon candidat mushasha wa Marine Le Pen alors atuwa kabiri en tout cas umugambi Renaud aramuze n'abana yufise na ngari muri 2002 alors hati aba le coalition gauche droite contre extrême droite kuvuga unoswe aba ama enjeu akomeye hari ibintu by'ama différence amamwe mwibagira mukavuga ati face à cette menace igirize turiko turabona iri kiraza turibagiye ibyo dutaguriza ko bimwe ariko tugiye kugira coalition ico gihe à l'époque Menga Jacques Chirac yaciye aronka 80 kwijana contre 1920 ya Jean-Marie Le Pen nivyo bitegezo aba nawe ubuzi nabisubiremo bironderemo ubutwari bironderemo ubushobozi agire umuntu babiri bavuga ko les amis on se met ensemble on s'organise ikayitya kera tubigamike tubibike tubishire do côté tuze dufata ibintu kumbereza niho tuzoshobora atari uko tuzogaruka muri 2030 tugiye indi space muri 2050 oya bone soshkanga ndabizeye mu koko muri ntwari kandi muri abagabo n'abagore Bon, merci reka tubizere ko ico kintu bazogikora kuko Burundi burabakeneye kandi abarundi barabahanze amaso mu vy'ukuri kuko mu Burundi barazi ko atacoshoye gukora kandi novuga ko benshi bari prêt sinzovuze ngo dukeneye ngo turindire sifflet by'amasifre ko murese ko bizongenda ariko harekene ko abaposi bayihanze mu vy'ukuri biroganeza kuko nibo bafise iyo privilege avete novuga ko they are wasting an opportunity hari sinzi ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose nshaka ko ata n'umwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira